ukaza wumva itangazo ngo muratumiwe igikorane mpuz'amadini. Icigwa c'uno musi ni bumwe bw'amadini, namwe mugasidukana n'iyo ngo mwakire imigisha y'Imana. Nimukanguke. Umudive ariwe musabato ati abantu bose bataruhuka isabato barataye inzira, barazimiye, ntibazoja mw'ijuru. Katolika n'umurokore bati mwanguha tuzojayo kuko isabato yaravuyeho. Twebwe duhimbaza izuka y'umwami Yezu. Umufekabo nawe n'umupanikote bati nimba ukinywa inzoga vyongeye ugakora ibishusho ukavyunamira ntuzoja mw'ijuru. Umukatolika ati reka guca urubanza kuko ikibi ni kurenza urugero, ariko kunywa duke nta ngorane. Vyongeye turemeye gukora amasanamu y'umwami Yezu ari umuvyeyi wacu Bikira Mariya n'ayaberanda, tugatako tukayubaha kandi tuzoja mw'ijuru. Umwisilamu ati mbega ubuyobe bw'abakristu bemera ko Yesu ari Imana n'ibindi vyinshi namwe muzi abanyamadini badahurizako. Mwavyumvise neza. Imana y'abadive yigisha isabato, Imana y'abakatolika n'abandi barokore iyamiriza iyo nyigisho y'abadive. Imana y'abakatolika ikunda abanywa inzoga, iy'abafekabu nayo yanywa inzoga urunuka. Mwaheza mukavuga ngo igikorane c'ubumwe kandi bumwe bw'amadini mukirengagiza kuvugana ukuri, maze igikorane giheze umwe wese agasubira mw'idini ryiwe agenda aranegura ubundi. Ubwo bumwe bwuzuyemwo uburyarya kandi igihe kigeze buzosenyuka. Soma neza muri Daniyeli igice ca 11:27b avuga ko bazovugana ibinyoma bari ku meza amwe, ariko ivyaha ntibizororana. Mwabakuru b'amadini mwe ko mubesha abantu, namwe mw'abantu ko mukunda abababesha. Yesaya 9:16 ati kuko abarongora ubwoko babuzimiza kandi abarongowe nabo barahona. Uri n'ugutwi yumva niyumve.